abaririmbyi kubera batwibutsa muri iki gihe cya pasika yuko pasika atari wa munsi twaza gusa ngaha, ariko tuzomara iminsi twakira intsinzi y'umukama. Tuzomara iyi minsi yose gushika kuri Pantekoti dutabaza umukama yazutse ngo natwe abandanye duhe intsinzi mu buzima bwacu. Tuza ku munsi w'Imana twahora mu bintu byinshi, muri ibyo hariho kumbure intsinzi tuza guhimbaza muri ibyo byose twaciyemo. Hariho kumbure amagara make yacu aho dukeneye izuka ry'umukama, hariho akanyamuneza dukeneye ko gashika mu mitima yacu, hariho kumbure ibitugora dukeneye yuko umukama wandanye yigaragaza. Ibyo byose tukaza mu mwuka y'imisa tubitura Imana, tuyishimira yuko mu buzima iduha twama tubona ukuboko kwayo, tuyishimira yuko itigera iduheba naho twoca mu bigoye, ariko yama yerekana nka Yesu yazutse akaza akaduha inkomezi. Tuza kandi tuyisaba ikigongwe, tuzi yuko urukundo Imana idukunda atari uko turukwiye, ariko ari ikigongwe cayo. None twereke umukama imitima yacu, dusabe ikigongwe ku bicumuro byacu, none umunsi ibandanye ducyorora, tubashe kuninahaza umukama n'umutima witeguye. Direka ku Mana biga byose umwebwe wacu, kuko natumiye cyane mu cyiyumviro, mu mvugo, mu muriro no mu kuyazanirwa, niko naracumuye murabizi murabigana. Nicyo gituma ntabaza abanyamuhimbazi n'abanyamubikira n'abamarayika n'abanyana bose n'amwebwe wacu, musabe umukama. Imana biga byose bitugirire ikigongwe, maze niyamara turekure ibicumuro byacu, iduhe ubuzima budahera.
kandi abavukanyi bacu bo kuri Monsiyo ku kirimba ca Bikira Mariya, aho hariho babiri baza kwaturwa mu musaserdoti. Turazi yuko benshi ari ahantu baronkera ingabirano nyinshi, none dusabe umukama abandanya baronsa novuga nagiye mvuge mbabungere mugabo abakozi b'Imana, abakunzi b'Imana babandanya batagatifuza igihugu cy'Imana kigenda kigana kuri Monsiyo. Tubasabire rero uno munsi kugira ngo umukama abandanye akomeza ico kirimba, kugira ngo n'uku kwezi kwa Bikira Mariya kudufashe kubandanya turondera ishaka ry'Imana nk'uko Bikira Mariya nawe abitwigisha, nk'uko yaduhaye umwana Yesu ariko akabandanya atwereka inzira igana ku mwana wiwe. Dusabe. Mukama, waraturungikiye umwana wawe ngo aducungure, yongere atugire abana bawe. Nurabana ubuntu agufitiye urukundo rw'umuvyeyi, kugira ngo abemeye Yesu Kristo bashikire umwidegemvyo w'ukuri n'iragi ry'ubuzima budahera. Tubigusabishe Yesu Kristo Mukama wacu. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Pawulo na Baranaba barasubira i Lise, muri Ekoniya no muri Antiyokiya. Barakomeza imitima y'abigishwa, babahanura kugumya kwemera kwabo, babagabisha ko bazobona ibibagora byinshi umwanya batarashikira ubwami bw'Imana. Babanje gusenga no kwibabaza, bisonzesha, batora abakuru mu ekereziya imwe imwe, hanyuma bahereza umukama ba bantu bari bamwizeye. Hanyuma baca muri Pisidiya, bashika i Pamfiliya, bamenyesha ijambo ry'Imana i Perge, baca bamanuka muri Ataliya. Hanyuma bafata ubwato bubajana i Antiyokiya yo mu Busiriya, iyo bari baje bava, bizigiye inema y'Imana ku gikorwa bari bahejeje kurangura. Bashitseyo bakoranya ekleziya, babiganira ibyiza Imana yabagiriye n'ingene yugururiye abapagani irembo ry'ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana.
abayoboke bawe nabo bazoguhezagira bazorata iteka ry'ubwami bwawe ububasha bwawe kugira bamenyesha abana b'abantu ibikorwa byawe by'agatangaza n'iteka rinahaye y'ubwami bwawe ubwami bwawe n'ubwami bw'intahava inganji yawe izogenda iraganza uko imbyaro zizogenda zirakurikirana dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani. Rero Yohani ibona ijuru rishasha n'isi nshasha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye kandi ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona kandi igisagara ceranda Yerusalemu nshasha ndakibona kiriko kiruruka kiva mu ijuru ku Mana. Cyari citoye nk'umugeni yiteguriye umunega wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye ku ntebe y'Imana rivuga riti ingoro y'Imana iri mu bantu izobana nabo babe igisata cayo nayo Imana ibe hamwe nabo izohanagura amosozi yose mu maso yabo kandi nta rupfu ruzoba rukiriho nta maruru nta maborogo nta magogo azoba akiriho kuko ivya mbere bizoba vyashize. Hanyuma ujyagiye ku ntebe aravuga ati raba byose ndabigize bishasha. Iryo ijambo ry'Imana.
abigishwa biwe bariko barafungura, Yuda amaze gusohoka, Yesu yavuze ati, ubu umwana w'umuntu yaraninahajwe, byongeye Imana yaraninahajwe mu buzima bwiwe. Ko Imana yaninahajwe muri we, Imana nayo izomuninahaza muri yo, kandi n'ubu vuba iza kumuninahaza. Burabwanje n'akanya gato gusa tukimaranye. Ndabahaye itegeko rishasha, ni iryo gukundana. Nk'uko nabakunze nimukundane nawe. Urukundo muzokundana niko ruzoranga hose ko muri abigisho bawe. Twakirize yo miri yacu na Kristo. Tugire Kristo meze neza. Murumva ko Pasika ibandanye bashikamwo ubukero ko kwishura bice bigabana. Tumaze iminsi tuzirikana ibisomwa vyerana cane cane aho twumva yuko abatumwa Yesu azutse bakwiye isi yose, nibyo bakagira ingorane rimwe rimwe, ariko bakumva umengo hari ikintu batoreka kuvuga, batoreka gusangira n'abandi inkuru nziza y'urukiza, bagakwira hose isi yose, hanyuma gushika aho bashitse iwacu. Murazi yuko bavuga yuko inkuru nziza yashitse hose, nawe iwacu nibaza yuko twayakiriye kuva kera, hama tukaronka urukiza rw'Imana, tukiga yuko Imana idukunda, natwe tukiga gukunda abandi. Ariko ababivuga cyane bavuga yuko twebwe muri Afurika Yesu Kristo yatwimekanyekanishije akiri muto, igihe yaza muri Egypte ahunze, ngo yoba yaroze ngo amazi amava hariya mu rutovu muri Nile adoga hariya sivyo? Yoba yararoze amazi ya source di Nile, gutyo tukamenya inkuru nziza. Ariko igikuru nuko umukama amaze kuzuka yahaye ububasha abatumwa bwo kumenyesha ibyo bonyene bari biboneye. Mu nkuru nziza twumvise Yesu Kristo abasezera, musomye Yohani ku kigabane ca 13 gushika ku kigabane c'17, Yesu Kristo ababarira ijambo ryo gusezera, abigisha cyane cyane ibikuru bikuru. Novuga yagombye kubabarira, hanyuma akabasezera buke buke, bagasangira ubwa nyuma. Uno munsi batora ngo basangiye ubwa nyuma, hanyuma ikigabane ca 15 aca bigisha yuko batagumanye n'Imana atari icanga bazokwanga, nta na kimwe bazoronka. Niho abari ati mugume mu rukundo rwanje. Hanyuma ikigabane c'17 aca asengera twese kugira ngo Imana izoturinda kabi. Avuga ati, sisabiye gusa abatumwa, nsabiye abo bose bazokwemera kuko bumvise ijambo ryanje, kugira ngo nabo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Uno munsi rero tuzirikana ibwirizwa Yesu Kristo avuga ko ari rishasha. Kubera ko ari rishasha, kubera Yesu Kristo ashaka kugira byose bishasha, nk'uko twabyumvise mu byahishuriwe Yohana. Abayahudi bari bafise ibwirizwa ryo gukundana, ariko byari ibwirizwa ryo gukundana hagati yabo. Gukundana hagati yabo kuko muramubona nk'abahindi baje mu Burundi bahana akazi, abashinwa baje bazanana n'abashinwa bahari iwabo bakabaha akazi, bijya n'urukundo. Mugari urya nibaza ko Imana idusaba kurengera rujya rukundo. Hariho n'abarundi baha akazi aho bivukana, nabwo ni n'urukundo, ariko ntirukwiye. Uciye wimakaza uwo mutavukana, mu bisanzwe inkuru nziza ntibirashika mu mizi. Uno munsi rero twumva yuko Yesu Kristo abarira abatumwa biwe ati, ndabasigaranye ibwirizwa rishasha ryo gukundana.
si ukugira ngo nkunde umuntu kubera wimereye neza cyangwa mukunde kubera nawe ankunda nk'uko abarundi babivuga ngo urakunda uwugukunda. natwe turafise amabwiriza abarundi uwukwankura mwango aho umuntu aja mu rubanza rw'abarundi ugatangara amajambo tuvuga ngo murayitira ibyava ukwankura mwana ukwankura mwana akazishorira icyakiro undi cyangwa umucuko murazi umucuko nyine w'undani kwifuriza umuntu yuko umucuko wabo wiwe yitwa n'inzara kandi tubiririmba ku rubanza biragoye kugira ngo inkuru nziza ihindure bijya gusa si ukuririmba. hariho ababibamo bakavuga ati ese ujya muryango wowe uri cyo barya isabisho cyo kikabije umunsi w'ukaboheze nabi. nimba Yesu Kristo atubarira yuko ari ibwirizwa rishasha ni ukuvuga ni ibwirizwa riza guhindura imigenzo yanje. nimba inkuru nziza idashobora guhindura imigenzo yanje bica bigora. turiko twinjira muri ca gihe kiryoshe c'amatora murakwiye ninde sivyo none si ugutora abantu bazodutwara nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere tugasenga tukisonzesha ntihazobura uririmba ngo ujya mu bwambwe duhiganwa urakabura abanywanyi sivyo muganibaza ko nk'abakristo twoja turahindura bukebu tukavuga ati tubasa naronka umudepite umwe bigatuma turiko turatera imbere mu bwerana tukifuriza neza abantu rero tuzoja gutora nk'abakristo ngaho tugiye nk'abapagani naho tuzoca dutuka abandi hanyuma nta kundi tube dushize intahemwe. iri bwirizwa ry'urukundo riragoye kuko si ikintu umuntu aririmba, si ikintu dusigaha, ni ikintu kituriko nk'akaranga kacu. none tuzomenyesha bose inkuru nziza gute yuko Imana ikunda abantu twebwe tudakundana. murazi yuko ahantu hambere umuntu ashobora kugira ingorane yo gukunda ni nko mu muryango. umuntu agasanga biragora gukunda uwo bivukana. mwapfuye mu ndimwe n'abarundi tuvuga ngo turabavandimwe sibyo twose rimwe niko tuvuga. none bisigura gute ko abantu bose rimwe bakagira inkuru nziza imwe bakagira umukamo umwe Imana imwe hari aho bibagora gukundana bakimetana n'abanzi b'ibishitsi hakagira n'undi yifuza yuko ahubwo umwe yopfa kugira uwundi atera imbere. bivaye ibyo byose biva yuko inkuru nziza bigora gushika hahandi dutinya gushika no kuvuga ihindura umutima wawe. abambonye bakavuga bati urya muntu yaramenye inkuru nziza, ni ukuvuga aha ku isi yaratahuye yuko yakunzwe nawe turiza gukunda abantu. ijambo ry'Imana ntiryama ryoroshe, ariko nimba batuma baravyanditse yuko bavyanditse Yesu amaze kuzuka, batahuye yuko urupfu atangujwe rufise ku muntu, batahuye yuko naho Petero mweranda yahemukiye Yesu yagumye amukunda, batahuye yuko naho Yuda yaguze Yesu atigeze avuga ngo uwungutse ngo ni mumukubite. Yuda yarisohokeye bukebuke yagiye gufungura, Yesu aravuga ati nimukundane. mugabo mwiyumvire yaba ari muri isi ya none Yesu Kristo n'ingufu yari afise, hama akamenya ko Yuda yamutanze, yaca bareba 11 basigaye bati zana inkoni tumukubite, umuhemu tumukubite, hanyuma natwe tubandanye urugendo. ariko Yuda yarafunguye, arafungura neza, hama aca arisohokera. kubera ibyo Yesu yagira avuge byari biremereye kuri Yuda, kuko Yuda yari kwakira gute ibwirizwa ry'urukundo kandi amahera yari yaratwaye umutima wiwe. yari kwakira ibwirizwa ry'urukundo gute kandi yaramaze kugira imipango y'uko azozana abica Yesu, akaba aribyo byari mu mutima wiwe. iyo Yesu yavuga ibi bintu ahari, byari kugenda gute mu mutima wiwe. ariko twe ntituja gusohoka uno munsi turabyumva
kubera turafise umutima mweranda ashobora kudufasha kuvyakira naho vyoba bigoye, tukakira yuko nimba tudakundana atari ubusha dufise bwo kwitwa abakristo. Nico bisigura mu bisanzwe. Nimba tudashobora kuvuga ati Mukama shira urukundo mu mutima wanje, nuko kwitwa umukristo bica bisubira bikagorana, tugaca twitwa abapagani kubera tutakira kimwe Yesu yavuga ati ndabahaye itegeko. Yesu Kristo ryabari batuma ngo ndabasavye ndabinginze nukuri muzogerageze mukunda abantu. Yavuze ati ndabasigaranye itegeko ryo gukundana kandi nirishasha kubera iki? Kubera ku musaraba bazotahura yuko iryo tegeko ryozova aho Yesu azokwitangaho nyene agakunda abansi biwe akabagirira ikigongo, hanyuma akazuka akerekana yuko no mu biganza vyiwe hakiri za nkovu za hahandi yitanga. Uwo Yesu yazutse niwe ashobora kudufasha gutahura yuko iryo bwirizwa rishasha atari twebwe tubwira ariko ububasha bw'Imana. Tereza w'umwana Yesu yarigeze kuvuga ati mbega Yesu yonsaba gute gukunda bidashoboka? Nimba bisaba nuko ashobora kuba n'inkomezi zo gukunda. Kumbure muri twebwe nta bubasha bwo gukunda dufise, kumbure nta nkomezi zo gukunda gushika kubo twita abansi dufise, kumbure no mu miryango ntidufise inkomezi zikwiye zo gukunda, ariko Mukama aradufasha akaduha ububasha bwo gukunda. Abatwigisha kwanga barashobora gushika, abatwigisha kumbure kudakunda imiryango yacu barashobora kubaho, ariko turazi ko umwigisha mukuru ari Yesu Kristo atubarira yuko atazokwigera dutuma amananiza, adutuma ico umutima wacu unyotewe no kuvuga urukundo. Ntadusaba gukunda gusa, adusaba kwakira urukundo mu mitima yacu kugira ngo natwe turonke ico kibanza duha abantu, dukure ibyo byose kumbure bishobora gutuma mu mutima wacu hashobora kujamo urwango, hashobora kujamo ibindi bicira imanza abandi, ariko umutima wacu kamara uw'Imana. Murazi yuko Yesu Kristo atubari ati ntawe ushobora kugira abami babiri. Ushitse umutima wawe ukawuha amahera, Imana yawe ikiba amahera ugaca ari usenga. Ufashe umutima wawe nagira mvuge ibindi nuko ariko ngaruke ku mahera se mu bisaza ikintu kigoye mu buzima ni uko Imana yaremye umuntu waba uw'Imana, ariko ibindi bintu byose birondera umutima w'umuntu bigwana n'Imana. Kubera iki? Kubera Imana idashaka kurekura ico yaremye. Murazi yuko Augustino Mwerangari watubarira ngo waturemye ngo tuba bawe, imitima yacu tuzogira amahoro itari muri wewe. Nta handi umutima w'umuntu ushobora kuruhukira uronka amahoro atari mu Mana. Ivy'isi byose umuntu ararondera akamara imyaka aribyo akwanira, ugaca usanga mu mpera y'ubuzima bwiwe avuze ati Mukama ubu rero ngira nduhukire muri wewe. Nararondeye byinshi kumbure, naratambiye byinshi kumwe Abadominika babivuga, naravyigiye n'ivyiruka, ariko fasha ubu umutima wanje wakire akanyamuneza kawe. Mu Gifaransa igisoma cy'uno munsi Yesu ababarira ngo petits enfants, bana banje, bana batoya. Takumwe wa Munyarwanda yaririmba ngo murumva twana twanje nabaraje urukundo. Murakazi kariya karirimbo murumva twana twanje nabaraje urukundo. Uno munsi ko waje mu misa, mbega wowe warimitse urukundo mu buzima bwawe? Ni ukuvuga umwami wawe ari urukundo, cyangwa muri babandi biririra ngo jewe naka byaranse ko ndamukunda, umwana wanjye byaranse ko ndamwakira kubera afite imyaka 16 aguma ataha 18,
umukozi wanje je birankunda mukunda kubera kumazigiza ibyo kurya, umugore wanje sindamukunda kubera aranshakuza niruhiye, umugabo wanje je sindamwakira kubera amayererana n'abandi bagabo, kandi twavuganye yuko Imana yanje izobe yiwe, ariko ntakiza no mu misa numva namukunda. Mukama akabarira sinshobora kumukunda no muntu cyangwa ari mutse rukundo uvuga uti Mukama ndakuninahaza, kuko ubu tumaze imyaka 25 tugize Mariana, ruguma rusosa urukundo, ndamubonye umutima urasimba, ntavuga ati warantaye umutima umutima wanje nijewe. Ejo abitegurira ubugeni twaragize akayitisisi gatoya, hanyuma bari amakupe ane, bamwe baje hajya abandi kuguhama, umwe akaja aravuga akajambo k'urukundo agaca agira intambwe ya mbere, uwundi muhungu nawe akagira intambwe ya mbere. Hariho rero uwavuze ngo moyo wangu uwundi avuga ngo roho yangu, umuhungu aca avuga ati uranyishe no kuri kose kugira igihe uvuga uti abana banje ushitse muhira numva ijuru ryose riri muri jewe, kuko mbonye abana banje n'umugore numva ndi mw'ijuru. Ibi Yohana yavuze yuko ijuru ryoruruka biraba mu muryango wanje, nitahiye niyinjirira mw'ijuru nkazosubira mw'isi subiye ku kazi. Sinzi ko bibashikiye cyangwa umwana atashe akavuga ati mbonye papa mbona Imana afite, kubera urukundo papa nkunda nca ntaho urukundo rw'Imana. Cyangwa sinzi kumubonye ucuvuga uti Mukama warakoze kurema papa, mugabo umengo hariho utuntu utaramushiramo, gerageza umushiremo tandresse, umushiremo utuntu tworoshe, ntaje arange umutima, kubera yabyaye sinamusabye ngo abyare, mugabo muhe urukundo, yibuke yuko ndi umwana wiwe, ndi umukobwa wiwe, ntaje aranyishura nabi kuko naje ndiko ndakura, nzoba madame, hanyuma ntaje arange umutima kandi mukugira mariage ngo ntinye abahungu kubera basa na papa mwabyumva kubera hari aho umuntu agira ingorane n'umuntu umwe agaca avuga ati abahungu bose nimba basa na papa reka nigumire uku, hanyuma umuhungu aje kundesha amara ati ridira sindaje. Dusabe rero Mukama nk'uko yakomeje abatumwa bakagenda hose bigisha ubwami bw'Imana, bakigisha yuko Imana yaje ngo dukundane, Imana yaje ngo itubohore kumbure ibyo byose byotuma abantu badakunda abantu, kuko ibyo ntibizokwigira bigura, duhura na byinshi, kumbure dupfa byinshi bivanye n'ibyo dukora, duhura n'ingorane nyinshi, ariko nitwemera yuko urukundo ari rwo ruja imbere, ibyo byose byotuma urukundo ruza rudatsimbatara, tuzoja turabirengera bukebuke. Kumbure twese turi ku ntambwe imwe, ariko nimba uno munsi twumva yuko Yesu avuga ko agira bishasha, kumbure bishasha kangura n'uno munsi kugira ngo mpindure bukebuke ubuzima bwanje, nemere yuko naremwe kugira ngo nkunda abandi, umutima wanje waremwe kugira ngo wakire abandi. Ese Umukama yodufasha n'uno munsi tukakira urukundo rw'Imana, nitwaza gusangira ku meza meranda twibuke yuko tuvukana, twakire Umukama yitanze kugira ngo natwe adufashe, kama twitangira abantu mu bitugora tubisengere, bikenewe kumbure tubisonzeshe ngo twumva akamwe bisonzesheje, kugira ngo ntihagire igitsinda urukundo, ariko urukundo rutsinde, kuko Imana yakunze isi igakunda abari mu isi ihereye kuri jewe gushikaho itanga umwana wayo, ngo umwizeye wese ntapfe rubi ariko baronke ubuzima budahera. Ubwo buzima rero nibwo twakira uno munsi, kuko Yesu yatsinze, ari muzima, kugira ngo natwe twabe mu ntsinzi yiwe. Amen.
duhaguruke tugaragaze kwemera kwawe. Oh
kw'isi kandi azobaronsa ubuhingwe mw'ijuru. Papa Leo wa 14 abepiskopi n'abasaserdoti kugira ngo bigishe bongere bashire intaho urukundo rw'umwambiro w'amahoro n'ubumwe nyabwo. Turabigusavye Mukama. Turabigusavye Mukama. Dusabira abantu batigeze bumva ko hari ubakunda n'abandi bose bababaye kugira ngo Imana ibaronse ubutwari n'ubukomezi bwo kuguma bizeye Umukama. Turabigusavye Mukama. Kugira ngo umutima w'Imana yoroshe umutima w'umwe dushobore gukunda abavukanye bacu tudacagura. Dusabire kandi umuhezagiro ibikorwa byo kwagura ingoro y'Imana dukoraniyemo. Turabigusavye Mukama. Turawukuriye ubwatsi ku basaserdoti b'imvukira utahengeshanije kutugabira mu myaka 100 turiko turahimbaza muri Eklezia iri mu Burundi. Turawukengurukiye kandi ku bamisiyonari batumenyesheje inkuru nziza yatumye turonka abasaserdoti. Kubw'ubutumwa bwabo waratugize igihugu c'abasaserdoti, abami n'abahanuzi. Muri kino gihe turaba kandi tugakenguruka
turagusabye ngo ubandanye kwihunda imigisha n'imihezagiro mu kwironsa abasaserdoti benshi beranda barangwa n'umutima wa Yesu Kristo, bihebera kandi bakigura abantu waremana agashusho kawe. Tuboneyeho gusaba imbabazi kuri aho hose twanjajwe kuri iyi ngabire y'ubusaserdoti busuku, uraho tutakomeje abo watoreye iryo banga, uraho n'abo witoreye baritosekaje, bamwe mbere ntibaryumaho gushika gupfa kwabo. Muri iyi yubile rero turakwituye ngo udukomeze kandi dukomereze abo watoreye ibanga ry'ubusaserdoti busuku, bame baguhimbara mu kubaho kwabo kwa misi yose. Turagutuye n'abari kubayitegura iryo banga, ubaronse abarezi n'abagira neza nyabo. Ese wobagira abigishwa babushitse bama gutega amatwi muri byose na hose, ngo babashe kurangura ishaka ryawe. Turagusabye wakire mu bwami bwawe abasaserdoti bacu bamaze gusezera iyi si, maze mu nyonga zawe bame buzurwe n'agahimbare. Ibyo byose turabigutuye ku bwa Yesu Kristo, umusaserdoti mukuru kandi w'intahava. Amen. Bikira Mariya mugabekazi w'abasaserdoti, dusaba. Mana yacu, webwirukira n'amagara yacu, tega amatwi Ekleziya yawe kwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako, turose ibyo tugusaba turakwizigiye, tubigusabishe Yesu Kristo umukama wawe.
bavukanye ikora shikana ryanje ariryo rwanyu ishimwe n'Imana Data mushobora byose. Mukama Mana yacu turaguhereza iyi nkuka nawe ukadusangiza ku kamere yawe y'Imana imwe rudende kandi y'agakura. Turakuzanze rero imigenzo myiza yacu niba ikimenyetso c'ukuri kwawe watumenyesheje, tubigusabisha Yesu Kristo umukama wawe. Mu myaka yose orane umukama irurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninahaza mukama ibihe byose tukarushirizaho kuyaga muri iyi minsi aho Kristo Pasika yacu yitanga. Niwadahengeshanya kwitanga ku bwacu akaguma tuburanira mu nyonga zawe. Uwo yitanze ntagisubira gupfa, baramwishe none ni muzima mu myaka n'imyaka. Nico gituma isi yose yuzuye ukwezi kwa Pasika. Abantu bose iyo bava bakagera bakagutera impundu, inteko z'abamarayika bo mw'ijuru nabo nyene batera ururimbo rwo kukuninaza kandi bakama bavuga bati mweranda bose turemeje ubukuru bwawe, turemeje ko ari wowe waremye byose ukabirimana ubwenge n'urukundo. Umuntu waramuremanye agashusho kawe, umushinga isi yose ngo ayitunganye,
umuha ibiremwa byose ngo abitegeke abonereho kugukorera wewe wamuremye. Aho yakugarariza akinyaga urukundo rwawe ntiwamurekeye mu byara by'urupfu, imbabazi zawe zagutumye ugarukira abantu bose kugira ngo abakurondera bakubone. Mbere waronje ubumwe nabo akatari gake, waromekera abahanuzi kubagarura ngo bame biteguriye ubukire. Abantu warabakunze muvyeyi mweranda, urungika umwana wawe w'ikinege ngo aje kuturokora ubutigu umaze kugera. Uyu mwana wawe yasamwe ku bubasha bwa mutima mweranda, avyarwa na Bikira Mariya. Muri byose ndetse igicumuro yari ameze nka twebwe abantu. Yarigishije abona inkuru nziza y'urukiza, abari mu mbohe abemerera gucungurwa, abari mu maganya abazanira akanyamuneza. Kugira ngo arangure inama wigiriye, yaritanze wenyene arapfa, amaze kuzuka mu bapfuye atsinda urupfu, atuzanira co ubuzima bushasha, kugira ngo ntitube tucigungana ubuzima bwacu, ariko tubuture uwadupfiriye akongera akazuka. Yarungikiye abakwemera mutima mweranda w'ingabirano yawe ya mbere ngo ashishikare igikorwa Kristo yatanguye mu bantu abakomezemwo urukundo. None rero Mukama turakuzamvye ngo uwo mutima mweranda atagatifuze izi mperezo tugutuye zihinduka umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Muri iki gihe turiko turahimbaza aya mabanga ahambaye wenyene yadusigaranye ku isezerano ry'Imana. Ni wenyene aho igihe kigereye c'uko ari n'ahazwa na wewe muvyeyi mweranda, kuko yari yakunze abiwe bari kw'isi, abakunda ubutizigane. Yahengereye bariko barafungura, afata umukate arawuhezagira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura asubira kugira kwa kundi yakira ikarisi yuzuye umuvinyu, aradukengurukira ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ibyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana, ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama turiko turahimbaza icibukirizo c'urukiza rwacu, twibuka Kristo yadupfiriye agahambwa, dushemeza izuka ryiwe n'iyurira ryiwe mw'ijuru, iyo avyagiye iburyo bwawe, kandi ko tukerorereye umunsi azogarukira mu buninahazwa. Turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, niyo mwuka ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. N'abagiza Mukama, inkuka wateguriye kiliziya yawe, tera iteka abo bose baza gusangira umukate n'umuvinyu. Mutima mweranda nabakoranirize mu bumwe, babe ishikanwa rizima muri Kristo, babashe kukuninahaza. Ubu naho Mukama, ibuka abo bose dutangiriye ishikanwa, ubwa mbere umusavyi wawe Papa wacu Leo, umwepiskopi wacu Gervas, abasanga ibanga ry'umwepiskopi bose, abasaserdoti bose uko bangana, abahereje ishikanwa, abari ngaha bagushengereye igihugu cawe cose, reka abantu bose bakuronderana umutima ugororotse. Ibuka kandi nabo bapfuye bapfanye amahoro ya Kristo umwana wawe n'abakwitavye bose. Ibuka abo dusabira uno munsi, Yohani Ntiruri hamwe, Agnes Niragira, Immaculée Nzeyimana, Patiri Gerard Mugero w'Imana, Priva Ntakarutimana, Aniera Ntakarutimana, Alex Rurijya Nino, Pascal Karobeye, Gratien Nahimana, Beatrice Rurijya Nino,
Agrippine Rurigya Nino, Elise Rurigya Nino, Jacqueline Hakizimana na Jean Baptiste Byuzura. Ni wowe gusa uzi aho kwemera kwabo kwagira, wakire abo bose barungutse iwawe. Natwe twese abana bawe dufashe muvyeyi n'ikigongwe, tubashe gushikira umuhango w'ijuru, tuzobane mu bwami bwawe na Bikira Mariya nyina w'Imana na Yozefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose hamwe n'ibiremwa byose vyagize igicumuro n'urupfu, tukuninahatse kubwa Yesu Kristo umukama wacu, ucisha ko ibyiza byose ukwiza kw'isi. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyine nuterwa iteka ryo gusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera urinahazwe mu myaka yose. Mbere yuko Yesu Kristo aduha ibwirizwa ry'urukundo, nuko tuzi ko Imana umuvyeyi wacu adukunda akatwigisha kuba abavukanye. None dusabe no muri iki gisabisho ca dawa twese, umukama dukiza kabi aduha umutima wuzuye urukundo, dushobora no gufata abandi nk'abavukanyi tukabakira mu mitima yacu. Dawa twese uri mw'ijuru, izina ryawe rihimbazwe, ubwami bwawe bukwire hose, ivyo ushaka bigirwe kw'isi no mw'ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane mu kosha nabi, nyamara udukize akabi. Mukama turakuzamvye, udukize akabi kose, udutabaze amahoro muri iyi minsi turimwo, maze tugirire impuhwe wama udukingira igicumuro, twame mw'itekane ritagira inkomanga. Turindire ubuhirwa bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo urabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, nturabe ibicumuro vyacu, abanyabona ukwemera ku ekleziya yawe, uyitabaze amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe rirambuke, wenye n'ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'Umukama. Turamukanya amahoro ya Kristo.
Mukama yavuze ati jewe ndi umuzabibu nyawo namwe muri amashami, ugumye muri jewe nanjye nkaguma muri we niwe yama vyinshi. Barahiriwe abatumire b'Imana, uyu mwagazi w'Imana uri gukora abantu bicumuro.
turakujambiye mukama mutunge kiliziya yawe maze abo wahembuje amabanga yo mw'ijuru ubahe guheba imigenzo ya kera biyubure bashasha tubigusabisha Yezu Kristo umukama wawe.
dukomeze kiliziya muryango. Amakuru ya paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha. Turi ku Dominika ya gatanu ya Pasika. Patiri mukuru wa paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha aratumye abanyeshuri n'abakozi bose bariko baritegurira gukomezwa muri Mutima Mweranda mu nama z'abagirisha ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 Rusama mu mwaka igihe c'isaha 8 z'umuhingamo kuri paruwasi. Mu nyuma bazaca basubiramwo ivyo bize mw'isengero, hama baca bahereza ku guhabwa isakaramentu ry'ikigongwe bizobera mu kibanza citiriwe Mweranda Petero kuva igihe c'isaha 9 yo ku muhingamo. Patiri mukuru wa paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha afatanije n'umugwi wa paruwasi ukurikirana ivyerekeye imibano mito mito y'abakristu ari mu gitabo abakristu bose ko kwigenekezo rya 20 Rusama mu mwaka uzoba ari uwa kabiri gatatu w'ukwezi. N'umunsi wahariwe igisabisho n'ubutumwa mu mibano mito mito y'abakristu mu mpande zose za paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha. Menya neza umubano w'abakozi bo mu nzu uzohura kwa kane igenekerezo rya 22 Rusama mu mwaka kuri paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha. Mu ntumbero yo guhimbaza neza yubile y'ingo n'imiryango muri uno mwaka wa yubile y'ekereziya y'imyaka 2025 abajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango baramenyesheje igihugu c'Imana ko ubwa mbere ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 24 Rusama mu mwaka mu kigo ca Foyer Charité Bujumbura hazobera kuva igihe c'isaha 3 z'agatondo ihwaniro ry'ingo zose zize uburyo kama bwo gutunganya irondoka bise PFN. Hatumiwe kandi abubatse bose n'abantu bose bifuza kuronka umuco kuri ubwo buryo. Amaparuwasi ya ruguru azorungika abayaserukira. Ubwa kabiri ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 30 Rusama mu mwaka abageze mu zabukuru abapfakare n'abapfakazi bazogera urugendo rweranda kuri katedrale isaha 3 n'igice zo mu gitondo. Ku munsi wa gatandatu naho igenekerezo rya 31 Rusama mu mwaka ingo n'imiryango bazogera urugendo rweranda kuri katedrale isaha 3 n'igice zo mu gitondo. Amaparuwasi ari kure y'igisagara bogira kigoro mu kurungika abaserukira. Ku miryango itazashobora kugira urwo rugendo bazokwitaba inkuka y'imisa yo gusabira ingo n'imiryango muri paruwasi yabo. Mu kwitegurira izo ngendo nyeranda rero birasabwe abakristo kwitaba inyigisho za yubile zategekanijwe mu maparuwasi yabo. Kubw'abajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango Patiri Felix Fupi. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya no gutanga amaraso SNTS. Ikigo kijejwe gutororokanya no gutanga amaraso SNTS kiratera akamo wowe wese abishoboye yuko yotanga amaraso kugira ngo arokore indembe ziyakeneye. Hatanga amaraso umuntu akwije ibikurikira: imyaka 17 cyangwa irenga, akwije ibiro 50, atanu itariki arafata, atosa kandi atibungenze. Baramenyesheje rero yuko abakozi b'ico kigo bazoba bari kuri paruwasi yacu kwigenekerezo rya 25 Rusama uyu mwaka igihe c'isaha 2 yo mu gitondo mu ntumbero yo gufata amaraso yo gufasha abarwayi. Ikigo kibarindiranye imishika cinshi kandi kirakengurukira wese azokwitaba ako kamo. Uwutanze amaraso abarokoye ubuzima. Itangazo ryo kwa 18 Rusama umwaka turimo rya paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha. Patiri mukuru wa paruwasi Yohani Batista Mweranda yo mu Gihosha afatanije n'umugwi ujejwe ivy'ubutunzi, inama ya paruwasi irabize ubutunzi hamwe n'umugwi ujejwe kurondera uburyo bwo kwagura isengero aramenyesheje abakristu ko amafaranga y'intererano yo kwagura isengero yabonetse ku Imana ugira kabiri muri kuno kwezi kwa Rusama angana n'imiliyoni 16,36 n'amafaranga 300 hamwe n'amadolari y'abanyamerika 220. Ayo mafaranga yatanzwe ku gukurikira:
mu mise ya mbere itangura igihe cy'isaha 12 z'agatondo ishikama ryabonetse ringana n'imiliyoni 2,108 n'amafaranga 400. Icicumi kingana n'umiliyoni 1,520. Mu mise ya kabiri itangura igihe cy'isaha 2:35 ishikama ryabonetse ringana n'umiliyoni 1,341 n'amafaranga 500 habe n'amadolari y'abanyamerika 120. Icicumi cyabonetse kingana n'1,245. Mu mise ya gatatu itangura igihe cy'isaha 4:30 ishikama ryabonetse ringana n'umiliyoni 1,120 n'amafaranga 800 habe n'amadolari y'abanyamerika 100. Haratanzwe kandi sheke y'umiliyoni 1,874 Icicumi cyabonetse kingana n'umiliyoni 1,185 n'amafaranga 300. Mu mise ya kane isaha 10 ishikama ryabonetse ringana n'1,609 n'amafaranga 300. Icicumi cyabonetse kingana n'412 n'amafaranga 500. Mu mise ya kurete Kamenge habonetse 31. Amabahasha yaciye muri sakristi angana n'ibihumbi 160. Intererano yaciye kuri konte ingana n'imiliyoni 4,928. Menya neza amafaranga afata kibanza yaharuwe n'abahinga yo kubaka igice cya kabiri cy'ingoro y'Imana angana n'imiliyoni 699,558 n'amafaranga 100. Amafaranga ari kuri konte gushika igenekerezo rya 18 Rusama angana n'imiliyoni 186,285 n'amafaranga 253 habe n'amadolari y'abanyamerika 1,120. Amafaranga asigaye kuronderwa angana n'imiliyoni 513,272 n'amafaranga 847. Abazokubaka Kristo mu kwezi kwa gatandatu mwaka turimo Jean de Maître Mandirakiza mwene Sylvestre Mandirakiza na Anne Marie Barikesabe yabatirijwe muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi diocese nkuru ya Bujumbura azokubakana na Duseline Iteka mwene Evode Ndayiziga na Jacqueline Nikobamye yabatirijwe muri Paroisse Joseph Miranda yo mu Ngagara diocese nkuru ya Bujumbura. Ubwo bugeni buzoba itariki 28 ruheshi umwaka muri Paroisse Mikael Miranda diocese nkuru ya Bujumbura. Abazotegura ingoro y'Imana wa gatandatu igenekerezo rya 24 Rusama umwaka n'abaririmbira abana bo muri Chorale Saint Vincent de Paul. Amakuru ya Paroisse n'ahagarukiye murakoze tujye Kristo. Kuri Kristo itangazo rya nyuma nagavuga muza gukorera muhira uko twabyumvise mu ijambo ry'Imana nimwashika mugerageze abagabo tuvuge babarira abana babo n'umugore bahereye umugore wabo byinshi yuko basubiye kuba barira kuba bakuru basubiye gukora kunda gukunda bimwe navuga ndabisubiyemo uri n'agaciro imbere yabo abana kumbure nabo barashobora kubigira n'abamama hama n'abihebeye Imana bashyize muhira umwe wese arafite uwo yobarira ko mu mutima wiwe n'ubu uracafite ikibanza muzoca mubona ko iriyinga rica rihinduka rikabandanya ryuzura akanyamuneza kuko twese turakeneye gukunda. Nanjye nindashika muhira ndaza kubasaba natwe tubigire duhaguruke turamuhezagiro w'Imana. Muhorane umukama Imana rugira byose nibanezagire Data na Mwana na Mutima Mweranda. Shengurukano twese turashikanye umunsi mwiza mwese.
izina rya data rya